Twagomba dukeze abayisilamu bose bo mu Burundi kuri uno munsi mukuru wa Eid al-Fitr, kandi dukeze abayisilamu bo kwisi yose kubona Imana itugiye imbere tugaheza amafungo turi mu mahoro ntangere. Ivyo turabishimira Imana, tugasaba Imana mushobora byose ko yo kwakira amafungo yacu, yo kwakira ibisabisho byose twashikirije Imana muri kuno kwezi kweranda kwa Ramadhani. Turasabye Imana mushobora byose ko yobandanya itorera ibyaha byacu, kandi bandanye dutumbereza mu nzira itomo igorotse yo kugamburikira Imana no kwisunga amabwirizwa yayo mu mvugo no mu ngiro. Twagomba rero cyane twibutsa abayisilamu ko uno munsi ari umunsi uhambaye, ni umunsi aho Imana mushobora byose ibabara ibyaha abantu benshi ikivunga, mugabo cyane abemeye kugamburikira Imana muri kuno kwezi kwa Ramadhani n'inyuma y'ukwezi kwa Ramadhani. Aho rero tukaba ahanini duhamagara abayisilamu gufungura ivy'Imana ibarekurira no kunywa ivy'Imana ibarekurira. Ivy'Imana yazije ntibabikoreko kugira ntibaze bonone bacafuza amafunga yabo. Hanini rero tubahamagarira gufungura neza, mugabo bagasangira n'inshuti n'ababanyi, bagafasha atagico aho bikora, abafise ingorane bose bakabafasha, kandi bakaguma bakurikira amabwirizwa yo kwikingira cakiza roho nyanganda corona. Cyane amabwirizwa duhabwa n'abaturongoye mu bushanganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida. Ayo mabwirizwa bayagendere mu mvugo no mu ngiro.